ni ryari mu vy'ukuri Afrika izokira agasuzuguro. Igikombe c'isi kiriko kirabera ku mugabane wa Amerika caraye cerekanye ko umugabane wa Afrika ukwiye kwikangura ukava mw'itiro umaze mw'imyaka amajana n'amajana. Iyi video muri kubona ngaha ni controle ku bakinyi b'ikipe ya Senegal basakiwe kuri tarmac babasaka nk'abateroriste bacururuka indege yabo privé imbere yuko bemererwa kuri yindi ibashikana muri Texas aho bategerezwa gukorera imyimenyerezo. Ibi vyashitse inyuma yaho umusifuzi rurangiranwa Omar Abdul Artane yanyiwe kwinjira muri Amerika kandi yarafise ivyangombwa bikwiye hazira kuba komoka muri Afrika na cane mu gihugu ca Somalia. Benshi bari kwibaza bati kubera iki Afrika yemeye kwitabira higanwa ryaretse kubihiganwa ry'umupira w'amaguru ahubwo iba politike yivangura iriko irasuzuguza umugabane wa Afrika izuba riva. Raba rero ko afyonze follow canke subscribe maze tunyarukire muri Amerika ahari kubera Coupe du Monde y'akamaramaza 2026. Reka duhere ku ncamake y'amateka y'iki gikombe c'isi mu mupira w'amaguru. Imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 930 iri higanwa ryabera mu nkino Jeux Olympiques. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 930 uwari president wa FIFA Jules Rimet yazanye iciyumviro cahinduye amateka y'umupira w'amaguru. Yakuye rino higanwa mu nkino Jeux Olympiques atunganya higanwa gihariye ku mupira w'amaguru. Ihiganwa ryabaye ku igenekerezo rya 13 gushika 30 mu kakaro uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe n'amajana 930. Iryo higanwa ryabereye mu gisagara ca Montevideo mu gihugu ca Uruguay. Ryahuje amakipe 13 maze ritahukanwa n'ikipe y'igihugu ca Uruguay itsinze ikipe y'igihugu ca Argentine ibitsindo 4-2. Uko imyaka yagiye irahera ama ekipe yitaba rino higanwa yakomeza kongerekana ava kuri 13 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 930 aja kuri 16 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 978. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 iri higanwa yitabwe n'ama ekipe 28. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2022 aba ma ekipe 32. Uyu mwaka w'ibihumbi 2026 rino higanwa yitabwe n'ama ekipe 48. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yabikoze mu kwipfuza kw'ibihugu byinshi vya Afrika, Aziya na Amerika y'Epfo bironka amahirwe yo kwitaba rino higanwa, ndetse yipfuza ko nyene iri higanwa ribi gisi yose maze ibihugu byinshi bigaserukirwa ku rugero rushemeye. Iri higanwa riri kubera mu bihugu bitatu: Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Ku mugabane wa Afrika ibihugu 10 nivyo vyitavye iri higanwa. N'ubwa mbere mu mateka y'iri higanwa umugabane wa Afrika userukirwa kuri uyu murindi, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibihugu bitanu vyonyene nivyo vyitavye iri higanwa. Ariko nubwo bimeze uko abanyafrika baridoga ko bakumiriwe babuzwa uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika. Abafana abamenyereza b'ama ekipe bimwe amaviza yo kwinjira muri Amerika. Igihugu ca Donald Trump icagiye kubabaza Afrika kurusha ibindi n'umusifuzi rurangiranwa akomoka muri Somalia Omar Abdul Kadir Artane. Uyu mugabo ibyamubaye ko nagahomera buno yari yatowe na FIFA kuzoba umwe mu basifuzi bohagarikiye zino nkino, ariko ageze kuri duwani ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramubujije kwinjira kandi afise visa n'ivyangombwa byose bibimwemerera. Vyashavuje Afrika na cane igihugu ca Somalia maze batera ivyatsi politiki ya Donald Trump, politiki yo kuvangura muri iri higanwa kandi mu by'ukuri ryari higanwa ry'isi yose. Ivyabaye kuri Omar Artane vyabaye no ku bandi bafana n'abamenyereza b'ama ekipe y'ibihugu vyabo, aho benshi bahakaniwe kwinjira muri Amerika. Nabemerewe kwinjira barasakwa bikomeye. Aha ni nk'ivyabaye ku ikipe y'igihugu ca Senegal aho basakiwe kuri tarmac. Aha ni hamwe wururukira indege utaranashika muri terminale. Aba barabasatse bikomeye babacisha mu vyuma bihambaye. Ivyari bitandukanye nuko abandi bariko barafatwa. Aha ni nk'ama ekipe y'ibihugu vya Buraya na Amerika y'Epfo.
ivangura ririko riraba muri iki gikombe c'isi ntiriri ku banyafrika gusa n'abarabu barashikiriwe. Umukinyi w'umunya Iraq Ayman Hussein yahagaritswe amasaha 7 yose kuri aeroport Chicago, yankigwa kurengana, bamubaza ibibazo byinshi, basuzuma ibikoresho byiwe nka telefone n'ibindi, bamusaka bamusubiramwe amasaha 7 yose imbere yuko bamurekura. Ikipe y'igihugu ya Uzbekistan nayo nyene iravuga ko bitayoroheye, na cyane cyane mu gisagara ca New York. Iran yoyo isanzwe iri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nubwo bari mu ntambara umupira w'amaguru si ntambara. Aba nabo baridoga cyane ko bimwe amaviza abafana n'abamenyereza b'ikipe y'igihugu cabo biragorana cyane ko binjira muri Amerika, ndetse n'abagiye bahitamwe gukambika muri Mexique. Umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino abajijwe kuri rino vangura na kano karenganyo kariko karaba muri rihiganwa, avuga ko FIFA itinjira muri politike y'igihugu cakiriye rino higanwa, ati bafise uburenganzira bwo gutanga canke bagahaviza uwo bashatse. Ariko biravuga yuko umugabo aserukira FIFA ari Somambiki wa President Donald Trump, ndetse benshi ntibajya umunwa mu kuvuga ko rino higanwa ry'uyu mwaka atari higanwa rya FIFA nkuko vyari bizwi, ahubwo ari higanwa rya President Donald Trump. Ku butegetsi bw'uyu muperezida niho cyane cyane Afrika yongeye kwibutswa ko atajambo ifise imbere y'andi mahanga. Uyu muperezida ntiyari umunwa mu kuvuga ko Afrika ari umwanda, atabanyafrika akeneye mu gihugu ciwe bategerezwa kuguma mu bihugu vyabo. Hari abamufashe nk'umwibone, abandi bibaza ko adakomeye mu mutwe neza, ariko yari seriye, yavugishije ukuri kujyana ku banyafrika, ariko ko hari gukenewe ku rundi ruhande. Donald Trump ntategerana gato mindset y'abanyafrika, aribaza kubera iki mumeze uko, mwaremwe n'Imana yahe? Uyu mugabo yahagurukiye abasaba ubuhungiro mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abari basanzwe babayo badafise ibyangombwa bikwiye, yabapakije indege ku nguvu abasubiza mu bihugu vyabo. Muri iri higanwa ry'igikombe c'isi, Amerika yakajije umutekano w'abinjira, hari naho byabonetse ko nubwo ibihugu byinshi na cyane cyane biva ku mugabane wa Afrika vyahawe amahirwe yo kwitabira higanwa atakaze bari bafise ku butaka bwa Amerika. Abantu benshi baribaza kubera iki Afrika iri kwemera kano gasuzuguro, kubera iki bemeye kwitaba rino higanwa riri kubera mu gihugu batabakeneye. Ni gute ikipe y'igihugu ishobora gukinira muri Amerika ariko abafana n'abamenyereza bakankirwa kwinjira? Mbehoho ni kubera iki FIFA yemeye ko kino gikombe kibera muri Amerika, kandi bizwi neza ko politiki ya Donald Trump itari korohereza binjira mu gihugu ciwe. Ibi uwahoze arongoye FIFA Sepp Blatter yari yarabigarutse ko kwigenekerezo rya 2026 umwaka w'2026, aho yatangaza ko ashigikiye amajambo ya Marc Piet, professeur mu by'amategeko mu gihugu ca Suisse, akaba n'umuhinga mpuzamakungu mu bijanye no kurwanya ibiturire, aho yahamagarira abantu kuboyikota canke kwirinda kwitabira rino higanwa riri kubera muri Amerika. Uyu mugabo yarazi neza ko politiki ya Donald Trump yo gukumira abinjira mu gihugu ciwe, baba bakene, abashoboye n'abadashoboye, idahuye na gato na politiki ya FIFA yo guhuriza isi yose muri izi nkino ziba buri myaka 4 kuva mu mwaka w'1930. Uyu mugabo Sepp Blatter yatwaye FIFA imyaka 17, aranegura cyane FIFA y'uno munsi, ahavuga ko football hakuba umukino wa siporo yahindutse umukino wa politiki. Sepp Blatter avuga kandi ko football y'iki gihe yahindutse urudandazwa na platform y'amapublicité n'amasponsor y'amasosiyete akomakomeye ku isi ibitandukanye na politiki ya FIFA. Nubwo aba bagabo bateye akamo, nta gihugu na kimwe cigize kiboyikota canke kwitabiriza inkino zibonekamwo politiki yo gukumirana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique bari bishize hamwe bahiganwa n'igihugu ca Maroc mu matora yo kwakira kino gikombe c'isi c'uno munsi. Amatora yabaye mu mwaka w'2018. Igihugu ca Maroc caratsinzwe, ivyatumye rero ihiganwa ry'uno mwaka libera ku mugabane wa Amerika muri bino bihugu bitatu. Iri higanwa rizosubira kuba mu mwaka w'2030. Iki gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rizoba rihimbaza imyaka 100 iri higanwa ritanguye. Mu guhimbaza isabukuru y'imyaka 100, bateguye ko muri uyo mwaka iri higanwa rizobera ku migabane 3: Amerika, Europe na Afrika. Ibihugu bizokwakiriza inkino ku mugabane wa Amerika ni igihugu ca Uruguay, Argentine na Paraguay. Ibi bihugu bizoberamo inkino 3 zo kugurura ibi birori by'isabukuru. Izindi nkino zisigaye
zikazobera mu bihugu vya Espagne, Portugal na Maroc. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Fyonda like, subscribe canke follow, hanyuma dusubire mu bindi biganiro.